Mu ntumbero yo guhimbaza isabukuru yiwe y'amavuko y'imyaka 32 anezerewe, Pasteur Evrard Ndayikeje, umuyobozi w'ikigo kijejwe guteza imbere no guha intumbero amakoperative Anakope, ngo yashimye gusangira n'abana b'imfuvyi barerewe mu irerero ryitiriwe Umusamariya w'imbabazi riri ku mutumba wa Buye muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi, kugira agire ko anabipfuriza Noel nziza. Kora umunsi rero nashitse ngaha mvuye mu ntara y'Ububanza muri komine ya Gihanga, ni mu ntumbero nziza yo kunezeranwa n'ugwaruka rusanzwe rurenga ico kimwe n'abandi bose basanzwe bakorera imirimo hano, aho niyumviriye ko umunezero nyawo nto wisangiza ariko n'usangira n'abandi. Niho nagerageje kugira ngo negere abasanzwe barongoye rino rero, kuko atari ubwa mbere sanzwe nje ngaha nari maze kuhaza, ariko nkifuza kwifatikanya nabo na mwarijya dusanzwe kandi twegereye n'imisi mikuru kurangiza umwaka, harimo no kwifurizanya Noel. Naciye mvuga tereka uno munsi rero ino sabukuru yanje yihimbarize hano, kandi nkashima ukungene nakiriwe bakanyemerera, nkashima n'abasanzwe barongoye kino kigo n'abimvire kino kigo bo bemeye bakanyemerera kubana nabo uno munsi. Pasteur Evrard Ndayikeje akaba yaje yitwaje agakemanyi kagizwe n'umuceri, isukari, umunyu, pamperse n'ibinyobwa, agatera kamo n'abandi babishoboye kuza barasangirana abantu nikora atari mu gihe cy'imisi mikuru gusa no mu yindi misi isanzwe, kuko bama bakeneye vyinshi. Sinaje amaboko masa nuko kuva na kera ndetse no kwijambo ry'Imana risanzwe ritubwira yuko dukwiye kandi kwiyegereza abo bantu nikora, kuko ari ryo shengero rikuru kugira umutima w'urukundo gufashanya. Rero naje mu vy'Imana mpezagije, naje nitwaje agaseke kugira ngo dusangire umunezero n'abana, cyane cyane kandi dutere n'intege n'abasanzwe bakora kino gikorwa, kuko turazi ko ari igikorwa gikomeye kiruhisha kandi gikeneye gufatwa mu mugongo ndetse no gushigikirwa. Naje rero ntwaye anzanye ku kantu kugira ngo kabasahirize mu mirimo yo korakora, nako nyene gafashe mu gufasha urwaruka n'imisi na mikeya mugabo twageze natwe cyo duterera. Bwa mbere ho sinovuga yuko kino gikorwa tuza turayikora mu gihe cy'imisi mikuru gusa, ariko ni igikorwa cy'inkoramutima, kuko murabona ko bano bana bakeneye kubaho atari mu misi mikuru gusa ariko no mu buzima bwa misi yose. Imana y'impezagiye narisanzwe nzakura bano bana, ariko kandi ko byo bisanzwe bihuriranye n'ino sabukuru naciyenza ngatera kamo rero n'abandi Imana hezagiye kugira ngo nabo nyine bakore kino gikorwa, kuko bino ni ibikorwa ijambo ry'Imana, ni ibikorwa bivuga bizotuvugira n'imbere y'Imana. Niyo mpamvu nongeye kandi gutera intege n'abandi Imana hezagiye kugira ngo bashobore gushika hano bafashe bino bibondo, kugira ngo nabo nyene bagire ico baterereye mu bikorwa, kuko turazi ko ari igikorwa kiremereye gikeneye ubufasha. Kandi dusabe n'uwo wese yoba abishoboye anafashe, yaba amasengesho yaba mu cyutanga, ikindi naco ntagira umuntu yikengera mu cyo yotanga. Urize kubyunze kuraba ngo ndafise byinshi byo gutanga, kuko igikomeye n'umutima ubufise gukora ico kintu. Niyo mpamvu saba yuko umuntu wese afise umutima yoshikana ico Imana imushoboje gukora, hanyuma ivyinshi canke bikeya biva mu mutima w'umuntu. Nayo Francine Akineza arongoye iryo rerero akaba yarashimye ico gikorwa, narijya ngo ritari rya mbere bagendewe n'uwo muntu, akamusabira kwamana uwo mutima wo gusabikanya n'abatishoboye.